none Mr umuntu wamaze kuvugana ibintu hanyuma ugacuba ngo barafunze murafunze none gufunga bisigura yuko abantu nibaza yuko ari nabandi bafunze ariko akazi bagatonda Sanda Sanda Makuru Nime Mazene Yani isharenga yene Yenda fata kayaga Ya ichara gatano None kwanza makuru y'imisi Nime None gutakiboneka Cyenda boneka no kunyene Konyene Aya Nenga mbonye gute Mbonye ko arengana ya Mbonye Trabaho kana rasteka Turabe none wa mangaraba nakubona none oya ntiza turabe none none ngaho aho nakabona nakarekura turabe cyenda gusubiza Kora cyenda gusubiza oya akasinda gakuwa sinigenda gakora none santi bitari byo ntiwo imazana turabe kari wese sinzi kuntu baba oya akasishwa birize jo oya kakanu sinda kakuwa umviriza kwanza rinda turabe keza ko irahaguriye kuri etaje niyo bagakora kayogorohora icyubahiro yo kukanda ndiko ndaraba none ega usanga mo gato gato nikabukwira neza ukunyene kandi zabasinze kuguhesha ejo nawo mbya musata basirika ndagwedesa basi hanyuma uzogura swite basi ejo gusa ejo nkizi sana cyane gusubiza uziwenzo swa ukubona cyane none ajya muri hose ntuwaze he biza ukana gende gutu message wandikire sheri wawe wana nawe uratarisha birize kandi nzokabona ndagakosa ejo naho ntaje nzokongera n'amajana 2 aho bakoze $1 cyane idolari zigahe ijana $1 mukuru namba watware nakanyama kuzura mukuru sawa gusa akabaga kumanze muri etaje ndakabutse sawa je niko nagenda bayo none kudaheruka no kunamvugisha no ka telefone zo kuvugisha sibyo asigaye je ndagiye so mugore hose none washaka kumenga bye wote wadusubira go bye Ego. Ashikora kibari batitse. Shemba barana nafatiwe n'igikorwa gikeye. Kandi sima ndagukunda kwera. Ashira babaye. Mane nzibutse. Jimeze neza. Inshallah. Aya. Mane nzibutse. Jim. Shena ndagukumbu. Ndabashikira jeyo. Ndashikira jeyo ariko. Ndakurenze mbe. Ewa mbwe nkumbi ariko ngira manga ntangura gutelefona. Yo baby none ntuzi none kare wowe. Nene ubikwiye kwamura amakiya buri munsi. Hama namwe. Jewe ugenzo bigukorera wande. Bizi none by'iwacu. Saberewe. Merci nawe uraberewe be. Akana kanagaje. Nayo kumbuye sana. Nanje naenda gukumbuye. Nawe twenza shiri vrema. Oya. Sheri. Unone kwambye yuko uzontwara hahantu none kutarantwara. Erega ubuzima butera buzimba shiri vrema. Butera buzimba gute gasheri? Wowe imisi yose kwa mumbesha. Ariko hari ibintu kuye guzuratahura nawe. Laba kino gihe ubukene turimo.
Sheroya si vyiza. Oya nukazi nimeze neza. Wamumbeshe ya telefone nurayingurira. Telefone wayise muri kamera. Regisi yiwanje she. Mbona woho usigaye ushaka abandi abantu kuri ego. Oyo si yiwanje. Je ntukwambye kuzoyingurira. Ni kabaka musaza. Akira no. Mwe mgenda yimutwarira ku muriro. Mbwira rero umunsi je. Umviriza ashu. Kwanza amasari karagenda. Nariko bishavuza n'ibiki. Niki wowe usigaye wambara kakantu wagakuye haka. None akakandakura akakantu wagakuye. Ariko murangoyenze. Ndagutwenza. Akagutwaye iki? Akakantu iki biboneka yuko jewe ivyo nkenera utabima uja kubihuriya mukobwa. Bama babimbwira yuko usohokana nawe sindavyemera. Niyo mpamvu je nta kironko ico nshatse. Usanze ndi mu kabare nawe. Usanze mwama mugenda none akakantu wakaronse gute konza arakasana. Bazigende kubaza. Ubufise telefone ya musaza wawe. Bisohoka musaza wawe muri kumwe. Musaza wanje turabana mu nzu kandi nawe urabizi none wawe sanzwe murabana mu nzu. Jewe ivyo bintu je singiye kuvyemera genda mugumane nawe. Mperezo te. Umviriza, bamvuze bati. Ni kuba ndakambaye bubanza kubaza kubera iki abakobwa mu utakuvuga amajambo meza. Ni woshobora kwambara kantu kiwatana kimwe muhuriyeko. Izo kambere siza mwene wanje kwazo izamba. Inde izi ni ziwanje. None akabihuriye n'urukundo. Karakintwaye kubera mama bimbwiye yuko musohokana. None wakambaye gute? Wakaronse gute? Je kubera iki ivyo ndagusaba utabimpa. Kandi baguma bambwiye ko musohokana nkica amatwi. None ndabibonye. Beti yakira telefone basi tumutana. Mperetse. Takaje mpagaze ngaha. Utazi jewe. Nabirebe chega tugagari warugiye. Dugari warugiye sende kujana nawe. Ndavyanse. Fate beti ndawutira amakofu beti. Beti chega beti du. Ndawukubita beti. Bakubita nyoko wanyu. Ubukobwa bwo nta nindero mufise. Teti, ni sawa. Nibiki? Ubu rero warisize neza. Uzurisigaho amavuta atanguye kuza kugira untware yakini. Ivyo vyonyene ivyo bituma utanamutse. Nkumva yakini ubona no mucana. Iki? Ubona yaje. Umva ndakubwire wagakobwa nimba udafise indero. Je ubu nyene no yiguha. Uri kuranyumva? Uyihaje. Yakini nuwi wanje suwi wawe. Mana na yakini. Ubu jewe kira kintu cose arakinyuma kubera wewe. Wowe usumvye ikiwe. Usumvye ikiwe. Ndagusumbye itaye. Itaye yahe. Hari na itaye yahe. We kumwironderera, we no wakurondera. Uranamuhonga bijya bintu atavya keneye. Umviza ndakubwire. Burya bunu bwose wamuhaye. Ejo uzosanga nawe uture kandi gasopo ya nyuma. Uravyumva? Aho no jewe yakini wawe naho ofise no mutwara. Inde tamahera ama no mujana. Kazima wo muhonga none umushakira iki? Bijya bintu byose zuramuha. Ivyo biragusha kandi uri kuranebeza umwayo uranyumva. Uri kubibwira. Uzunyisembereza aho nyigira ko mugenzi mwiza ko muri. Cyaci wagenda. Genda mwabutse kubagabo ingene basa. Uzogera nza guhisamo ku mugabe wanje sha ugenda mukunda uzogira ico wubaha bazonda igisusa muzomurondera yewe shanda munyongera kandi sindamuhonga nane kuri kuraza kunuka ataragukunda wahehe kinyana kirakora ibara ukagira aho hari baragikora twoje hamwe wewe taye française ndagwa hiyo niyo wihehe wewe ni ugwa hiyo niyo jewe sha bisitaye taye nziza akunda yakini taye française azungu bakunda na yakini aranyemera sindamuhonga mugahora muhonga kugira gukunde none uja kunuka kubera kandi agukunda uza kunyigira ko mukunda akazi tankunda ubwo munyiba umugabo ivyo biragusha gwa hiyo